kuva hariya muri isi LG kwa Apotre Kevin Sibomana. Ni vyinshi tuza kuyaga nabo ariko kandi bafise n'indirimbo nziza cyane, indirimbo iryoshe baruka gusohora, indirimbo yitwa Jehova. Reka rero twakire abantu babiri canke batatu badufashe kubakira, hama dusaba na Linda Nikita acha dufasha kubakira bano batumire bacu, ariko kandi ndabona yamaze kuza no munywanyi. Allo Allo Buja FM. Bite. Allo. Oui, bite. Aha, umunywanyi wacu. Bona telefoni yiwita ariko iramworohereza. Mu cubahiro cawe Nikita Linda adufasha atwakire bano bashitsi. Yatumwihoze. Ujya tumwihoze. Ujya tumwihoze vraiment kuko mbona hava dutevya kandi dufise vyinshi tuza kuyaga. Nawe no wubaho. Nuko rero muko muravyumva tugeze isa 9 zirarenze kiminota 20 muri studio zacu za Buja FM. Kiganiro ni Hit Connection, nuko twabibabwiye turafise abatumire n'umugwi MTC. Ndahera hano impande yanje kubera icubahiro gitangurira mu bakobwa. Ndaguhaye mwaramutse. Mwiriwe. Mwaramutse twamaze gushika muri mwiriwe. Mwaramutse namwiriwe Vyose, murakoze gutwakira muri studio za Buja FM. Israel tudugirize kugira ngo akajwi kiwe kumvikana cyane yari kararirimba. Ariko aravuga nigasohoka gose. Murakoze cyane gutwakira muri studio za Buja FM. Ku mazina yitwa Kardianyera Irankunda, dumwe mu bagize umugwi MTC ariko kandi sindirimba. Nuririmba. Oya. Umeze nkanje. Ego. Urayingira ndamba gusa. Ujejwe iki mu mugwi MTC? Sanzwe njejwe ivyo no kwita management cyangwa organisation y'ibijanye n'umugwi wa MTC. Donc uri manager. Ego. Tuvyito avunaguye. Nuko rega ari abantu bitiranye ngo manager nujya atanga inoti. Oya. Arazirondera akatunganya ibintu agashira ku rutonde agapanga agapangura. Ego. Kandi noneho kise ashobora kuba zizana. Vyovye biramusi. Nafashe Irankunda gusa kandi kazina kanyibutse. Kardianyera. Muri iteranywa rega. Nico gituma nagafashe. Okay. Kardi niyaje wenyene rero ari kumwe n'ingabo zibiri zaje zimukikuje. Ariko rero wagize bya bindi bya Faransa byabongereza ngo Lady First. Kuko ari guhera kuri kiongozi. Apana. Kiongozi arafise manager. Ni chini ya ulinzi. Mukuru aura mukuru we. Ibaze. Kareo nchanja kwa kiongozi. Navuze ngo nta mukuru abura mukuru wereye karakomeye cyane. Lego. Niho byose vyugari. Ni sawaga mukuru. Nukuri ni sawa cyane. Meze neza. Nje ndashima Imana. Namwe ni sawa. Yego. Mukuru genzi. Kweli kushima Imana. Nje ndashima Imana ko ndi muzima, ndashima Imana ko Jehova yasohotse kandi ko iyi kirakora ibidasanzwe mu buzima bw'abantu bariko barayumviriza. Ikindi kindashima Imana ko nashisenga muri Buja FM. The number one swagger station in our country. Vuze neza. Twarahinduye ni in the world. Our country now gusa ni ku isi yose. Ndikosoye. Ariko baratwumviriza rero turi kumwe nandi. Bumvise ko tumwana kiongozi. Bari kumwe na Nzeyimana Ange Michel. Ange. Ange nyene mu matora akazina kamwe ni sawa cyane. Niko yitwa abazina y'abakobwa. Oya. Ni Michel Elimwe. Ange ni mixed. Uri mu bantu bake babitahura cyane. Michel ni mixed. Michel uretse ko unayakorda. Ngo Ange iguma ari cyarinzi nyene. Nayo rero amazina nayo. Ni wowe kiongozi nkuko twavyumvanye. Ego. Amakuru ganje. Nukuri ni meza cyane. Nyenyeri. Tubona yagira umukopine yitwa Ange. Ibaze. Akacahuba kugwaho. Monsieur et Madame Ange. Osanga ariko bit.
areretse aho hantu rero ahagaze aho ivyo bintu nabisigure adashoboye kubisigura nahore nuko twababwiye Israel mwakirize micro nawe dogirize imwe muri izo Trick on the beat, trick on the beat. yego twari dusigaje umwe hariya ya mujimo wa Dr. Cloud abonye ko nirabura arakujaniranije ni gute ni boni meze neza cyane gose shalom muguwe neza mu mwambi kuko urukundo Imana yakunze abari mwisi yego ariko gwatumye itanga umwana wayo haleluya ngumwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira yego ugera rapa aranaririmba wewe warabaye muri Sunday school kwe ende wewe uyunye kweri nandi ikindi kimenyetso dushaka gusa ni vyiza cyane 3 Yohani nuko nawe nyene twidondora yidondora bake baratwumviriza yes jewe amazina yanje nitwa Ndayizeye Moise Maide hama ndumwe Maide yego nagatazirano canke ariko iriko Maide yantwa gute MAIDE avec accent bisigura charité isigura ivyiyumviro Amaide ufise akazina kari original merci beaucoup nuko mwavyumvise nakabevye cyangwa umuvyeyi kwe ni Maide kwe ishiwa mama kugira tuvyorosha tugira mai go mai Maide mambo safi sana nuko dutangurire kuri manager abariho ibibazo vya mbere bitangurira bavyumvise abanywanyi b'ikiganiro Hit Connection turi kumwe n'umugwi MTC batatu muri bo harimwo abajejwe ibikorwa bataririmba harimwo abaririmba n'abarapa baje bikwije umugwi MTC wubatse gute urimwo abantu bangahe murakoze cyane ku kibazo umugwi MTC ni umugwi urimwo abantu 10 no kuvuga abantu indwi baririmba muri abo indwi harimwo abahungu bane n'abakobwa batatu bandi basigaye basanzwe bari mu byo twokwita management nabo n'abakobwa babiri n'umuhungu yego ikicaro cha MTC kiri he Chicaro cha MTC kiri muri twebwe Polo kiri muri twebwe no kuvuga ngo mvuze ngo kiri n'ingendanwa cyane tuzo kiri muri twebwe no kuvuga turakigenda na Polo mama ko turi hano kiri hano ariko murabana bo mwishengero rya CLD ego turabana mu isengero umugabo w'Imana nzima muri CLD ko Israel yabivuze kwa Apotre Kevin Sibomana ego numugwi ubona yuko uri kuratera imbere uri kurakora cyane kubera iki icambere na mbere nuko tubwirizwa gukora tuko turakora ko tubwirizwa gukora hama ndashima Imana wose yuko actually tumaze imyaka indwi turiko turakora twarafise 7 ans muri août z'uyu mwaka turashima Imana ko turiko turakora turashima Imana umurindi canke rythme ibikorwa byose biko birafata niyo idushoboza gukora hama niyo idushoboza no gushikira abo iba yaradutumye ko kuko barahari ari naco gituma hari abakunda umugwi MTC hariho nabo indirimbo zacu dukora zifasha ariko kandi a notre plus grande surprise nyimba ariko nshobora kuvuga twaba dusanga n'abantu womenga ntibari cible n'uyo muziki MTC sanzwe ikora nabo bashikirwa ego urugendo rwa MTC rumeze gute kuva ubaye uri muri mabanga ya management gushika ubu mwipanze gute
hari ryari gahunda za MTC araza no kugufasha kiongozi twashaka kumva gusa kwanza uwo biraza no kumugaruka ko cyane tugeze kuri iyi party natanguye kuba umushingwa bikorwa mu rurimi rw'ikirundi muri uyu mugwi hari itariki 5 z'ukwezi kwa mbere ibihumbi 2020 ibihumbi 2020 ukamabanga yamazemwo 3 ans imyaka 3 ego hama ni ibikorwa ninjiyemo atari uko nagiye kubisaba nta nuko nari ndavyiteze no muziki nacu nari ndawuzi ko kinini encore moi sinakunda rap pour ne pas dire ko nayanga sinayanga ariko kandi naco yari imbwiye umurongozi biraza kumugaruka karaza kutwishura kumure kuri ico kibazo kuko niwe yanyegereye araza aranga ati guswera wavyigiye ureretswe bon actually ico gihe nari muri université ego niga ibintu bisa n'ivya management business administration and management ariko sinari nibaza ko bizojamwe ivy'umuziki nari nibaza ko ari ibindi ico gihe nibaza ko niga nko mu wa kabiri ku university hama nuvuga ko ninjiranye ubwoba bwinshi kuko sinsanzwe ndi umuntu akunda kwinjira mu bintu atagiye kubikora neza ariko kandi urumva mvuze ko nari ignorante ku bijanye n'umuziki urugendo rwari rurerure nari ntanguye kwiga ibijanye n'umuziki nari ntanguye nyene kwihonsenya kuraba mbega byokorwa gute bigenda gute umuziki niki urumva umuntu ahera mu mabase vy'ukuri kugira ngo ashobore gukora ivyo akora neza nivyoroshe ati birakorohera nka experience ya mbere wagiyemwo wejeje amashuri managinga abartiste ivyari vyoroshe ico gihe umwaka wa mbere n'ivyari vyoroshe harimo kwiga cyane c'est comme si womenga ivyari vyitwa ama competence canke ubumenyi womenga bwo gushoboza gukora ico gikorwa ca management en general naho womenga bwari buhari iyo ugiye gukorera muri domaine utazi usanga usubiye a zero rero ivyari vyoroshe ico gihe ariko hamwe n'umutima ukunze hamwe n'Imana iba yakwa pointinze kuba muri ico gikorwa hamwe n'umutima ushaka kumenya uriga hamwe ibintu bikagenda bije imbere dusangiza ivyo bitari vyoroshe niba ari amahwa mwagiye muracamwo surtout mu baririmbye nawe nka manager hariho ama challenge mwagiye murahura nazo kuri aba ba MTC ntarabashika ko challenge ya mbere yari yuko Nikita yavuze ngo womenga ngo abantu benshi bibaza ko kuba manager hari kuzana inoti mu gikorwa challenge ya mbere yari iyo ubundi mu byo tumanaginga byinshi ego harimo umwanya harimo ibikorwa ariko kandi harimo n'amafaranga rero icambere cari challenge cari ico kumva yuko nturashobora no kuorganiza ibikorwa by'umugwi nturanamenya kuvuga uti turatanguye muri janvier nagiriwe amahirwe ntangura muri janvier décembre tuzoba turi ngaha ibi tugiye gukora tuzobikora gutya tuzobishozwa n'ibi na biriya tuzokura ngaho uburyo ma challenge yari menshi hama aussi nibaza ko niki kintu novuga co kuba umuntu akorera mu mugwi gukorera mu mugwi no gukorana n'abandi sukwijana sukwiruka sukugira ama ideas yawe yonyene ariko nukwicara ugashira hamwe n'abandi hama ukarindira nyimba hari umwe atavyumva mu byo tugiye gukora nukurindira tukamutahuza kuko nyene nk'umugwi tugomba kugendera hamwe nk'umugwi kugira ngo ibikorwa dukora dushobore kugaragara ngo vy'ukuri iyo harmony ego reka kugira dutandukire kuri ziyangabo ndagaruka ku kintu uhejeje kuvuga uti rap sinayanka non plus mugabo oya niya yavuze ati sinayanka niya mvugo nyene babara amatwi y'abarundi kubera iki wavuze rap no kuvuga ngo MTC ikorera muri rap gusa mu midiho ya rap yonyene merci beaucoup kibaze kadagikiriyaringe oya ico gihe bagitangura gukora ku muntu atarazi byinshi by'umuziki nkanje numvamwo byinshi bya rap hama nkaca mbona n'ingene n'indirimbo zisanzwe za profane like zaba Eminem n'izabandi bantu bose ntaco zari zimbwiye rero ku muntu atazi byinshi by'umuziki nashoka numva ko ari rap nkumva ibyo bakoramwe nyene muri rusange bro by'umuziki ntivyari vyiwanje ahubwo ngatsogaruka gushinga intangene umuntu adakunda umuziki avyinjiramo akabikora biratangaje ko umuntu adakunda umuziki abantu mwese bakunda ibitabo gusoma ibitabo biratangaje n'ukuri abantu bashishwe abantu banuki none kiongozi tuca tugutandukira aho nyene uyu nta muziki akunda
ntiyari muri chorale wewe umwegereye gute umubwiye ko gute kugira ngo umwiyumvire ko yoshobora gukurikirana ibikorwa by'umugwi wanyu ni ikibazo ciza cyane je kuva meme dutangura umugwi wa MTC kuko nkuko yabivuze tumaze imyaka indwi mugabo yaje muri 2020 n'abandi novuga ko ariho baje basanzwe bakorana kandi tumaze imyaka ishika kuri ine dutanguye mugabo tutarashobora gushira abantu batunganya ibikorwa byose twaravyitunganiriza hama tukabikora uko tuvyumva bimwe bikagenda neza ibindi bikayangara mugabo tukabandanya rero ubwa mbere kuva dutangura n'umugwi je novuga ko ikintu ahanini naravyo kugira ngo nabo dushobora kuba turiko turakora no musi bajemwo nuko ubwa mbere na mbere nashize imbere amasengesho gusenga hama nyene bimwe nyene uvuga uriko urasengera ikintu tishaka abantu bazi ibintu cyane mugabo ushaka abantu uzopataje umutima bakavyakira bakaza tukigira hamwe gukora ibintu donc nabo twatanguye dukorana n'ivyo kurimba benshi ntavyo bari bazi mugabo tumaze kuba hamwe twagiye turavyiga barabigira rero ukumwene namwegereye China enda muzi uko dusengera hamwe narinzi nivyo ushobora kubona jeme ngarashoboye mugabo naramusengeye ndavuga ndemezwa neza yuko abwirizwa kujamwo renda mwegera ndamubwira ati je vraiment ndumva ko woza gukora bino bikorwa mugabo mugiye wewe nyene nawe genda ubisengere numva bishobora gukunda uzoza mugabo bidakunze n'amahoro rero vyagenze gutyo hama nawe aravyemera inyuma y'ico gihe arabizamo nyene afise ubwoba mugubu w'ingena bikora twese aranabidusura naje numvise vraiment ngenda ariko bisigura urumva ko atagukekeranye abirimwe ego umaze rero mwashizeho umugwi mufashanya harimo uyu n'abandi bakumukorana mumaze imyaka ingahe mukora hariho itandukaniro ry'ico gihe na kino gihe cyane itandukaniro rihari nuko ubu hari ibintu bitakiri cyane kuri twebwe mugabo bo bategura ibwe nivyo turaja muri studio turandika indirimbo mugabo hari ibintu nyene gutunganya ibikorwa bijanye n'ibindi bikorwa usanga dukora uretse ivyo kuririmba gusa usanga cyane bo bariko barabishiramwo inguvu nyinshi gusumba twe kuko ico gihe wasanga turi muri vyose turi mu ma repetition turi mu nyene mu bikorwa vy'iri technique mugabo ugasanga tuje no kuorganiza ibindi ugasanga biratuvuna mugabo nyene kirapanzwe tuje rero ku bikorwa vyanyu mukiza ahubwo je aravuze imyaka indwi mbonye umenga ni myinshi kandi je menga ndabaheruka muje hirya yejo imyaka irihuta urumva hariyo background ego imyaka iriruka kabisa nivyo ndi bavuga ngo umwana ateba mu nda none namwe mwaravutse muca murakura mukiza mwazanye umurindi koko ukaze musohora indirimbo kenshi indirimbo zakunzwe cyane mumenyekana mu gihe gitoya ariko harageze igihe umenga mwabivuyemwo umenga siho muri habaye iki tukiza wa murindi ko umenga waragabanutse tukiza ubwa mbere na mbere nibaza ko abantu ahubwo batumenye twe dutangiye gusohora video ubwo twasohoye video deja dufise indirimbo zikaze kuri ndwi zimaze kuja hanze gusohoka mugabo wasanga ari za ndirimbo zizwi muri quartier zizwi mu ishengero n'abantu bamwe usanga nyene muvugana kuri WhatsApp ukavuga ati nasohora akaririmbo kumvirize gira uko mugabo tumaze gusohora video niho habaye cyo niyo kwita explosion nyene ibikorwa ashoboye vyose ashoboye vyose niyo video ya mbere twatanguye gusohora abo haragera igihe tuko turakora indirimbo rero twebwaho muvuga yuko habaye igihe cyaho mengo nyene twazimye nibaze ko hariyo ubundi groupe zose zirafise uburyo ziroganize twebwe MTC ubundi ntituririmba gusa nibaza ko mumaze kubitubaza mugare ngiye ko ndavyishura nkiyerekwa ry'umugwi dufise iyerekwa ryo guhishurira abantu bose Kristo biciye mu gikorwa giheze yakoze ku musaraba kibahindura barushika konesha rero muri iryo yerekwa harimo n'ivyo kote yo kuririmba mugabo hakaba kote y'ibindi bikorwa harimo ivyo gufasha nkuko twumvise yakara bivuga mugabo nibaza ko hari hanze mugabo kandi hariho n'ibikorwa vyo kuvuga ubutumwa bwiza mu mabarabara mu masoko rero hariyo periode yabaye turi muri ivyo bikorwa cyane turiko turasohora indirimbo ko abantu babazi MTC nk'abaririmbyi yego muteko murasohora indirimbo ntimuriko murakora mugabo tweko turakora kuko n'ivyo bikorwa vyadutwara uburyo notama umwanya n'ibiki kandi twashiramo nyene investissement yacu rero iyo periode yabayemwo mu nyuma tuhava tuje no muri gutegura rero concert novuga ngo ya comeback y'ibikorwa byo gukora byo kuririmba rero uwo mwanya munini uba munini ku bantu badukurikirana bagasire byandi marazi nyaho twe tubona ko tuko turakora rero nico cabaye hanini tuje kwa okay naco kimubaze nana kintu Israel mubaze ni en fait twasha tubwire ko nuko ivyo bikorwa nyene
izo ndirimbo mwace muziheba hama ubu mufise iyi ndirimbo ya Jehova mwatuzaniye igira kanga ntitwazihevye nazo nyene zirimo kuko no kuri YouTube ziriko abantu uzumva turinkiye nk'akaririmbo bavuga ati uyu muntu vraiment ukishogiye twakoze album yose rero kungene twayikora YouTube twari tuzi ivyari ivyo wakiriya groupe ya WhatsApp gashushiramo abantu nyene ufise muri contact bashobora baronkira iyo ndirimbo ngaho nyene bakamenya bakakoze ico bashaka bagakoze ivyo bashaka rero hariho n'indirimbo yigeze no kuvuga iya mbere ngaho muri connection kiyagiye ca Padre Patrick mengo na Misho Miracle niyo ndirimbo ya mbere twasohoye yitwa ivyo mvuga ko ndavyibuka n'izindi ndirimbo rero zaciye ziraza nazo nyene zirimo nibaza ko Jehova ubu rero ugiye kugera ku ndirimbo nk'iya 16 ndaduta mu mbabari ego tugaruke kuri Maide muri mu mugwi ujeje uki nawe jewe uretse ko urapa ukanaririmba bampaye kuzezwa ibijanye n'indero indero biraboneka vraiment ko yifise biraboneka ko afise indero ubibonye gute no biraboneka ivyamwa bisomeka ça se voit les icete gisomeka gisomeka ni icete gisomeka ati ngo bazobabonera mu vyo mukora byo bama Isra akaririmbo kabo kugira ngo abariko baratwumviriza babanze bumve neza abantu turi kumwe hano imbere yuko nabo nyene baza kutwumvisha ko aribo hanyuma tugahana akaryo abanywanyi bafise ivyo ico bababaza ushire indirimbo nziza cyane y'umugwi MTC turi kumwe nabo abatumire kuri uno wa gatatu hano muri Buja FM kiganiro Hit Connection indirimbo turakunze kubaza ikibazo ca inspiration yavuye hega mutama iyo ndirimbo rero inspiration yayo bon twe ubundi uko tsanzwe twandika indirimbo mu mugwi MTC nuko umwe wese hari gihe nyene umwe wese arafise uruhara rwiwe mu ndirimbo hari gihe umwe azana teme bivanye n'ibihari karacamwo mu migenderanire yiwe fitaniye n'Imana umwanya wo gusenga bashobora kwakira indirimbo hamukayizana tugaca tuyishira ku murongo ndibuka ko ico gihe je nariko ndasenga numva hanini melody kuko je ndiko ndasenga rigendo nk'ama melody y'indirimbo muga ntarambona n'igicapo c'indirimbo rero melody yo nafise telefone hafi ari n'igihe byinshi zikunda gutakara numva melody kandi iyo ndayumvise nyene ndumva njyewe gose hama ndayironka niho ndiko ndasenga cane mu bwizigwa bw'Imana ico gihe ndafata umwanya ndicara mpejeje gusenga ndandika no majambo arimwo muri refrain donc tuko turavuga bwizigwa bw'Imana mu nyuma no iri zina rya Jehova twaritoye mu nyuma kuko twabonye hanini ico twariko turaririmba tuko turirimba Imana mugabo muri side y'ubwizigwa bwayo kungena Imana ari umwizigwa ku ijambo ryose ivugana natwe kungena ici tubwiga ikora hama ndapartage ide abandi barazana ivyo wabo turayishira hamwe turaja kuyikora mwayikoreye twayikoreye kwa One Way I Breeze amasanamu twakoranye na John Elar reka twakire uwundi umwe mu basanzwe bari mu mugwi MTC adushitsemwo muri kano kanya amutize gatoyi micro aho nyene banyonye bamwumve ako wowe tukwakira uririmba ndavyumva nawe twagiye kuva na kera yamishigikira icivuga abayizera umufasha bakina yitwa muremyi iyo yuguruye ntawugara yitwa muremyi iyo yugaye ntawugara n'Imana Faithful God ntunanigwa mu by'uvuga Faithful God uri umwizigigwa aha meze neza ego abariko baratwumviriza ninde nitwa niyo mungere divine yego nkaba ndi umwe mu mugwi MTC ngo wabwiye mu ryari 2016 ufite baratanguranye okay nigi kumaze kunguka kuva uri muri MTC novuga kuko muri 2016 niho nari ngikizwa niho nari nkimenya ibintu by'agakiza novuga ko muri MTC byarankujije kuko mu kwandika indirimbo uyibaza ku majambo y'Imana rero uzurasoma Bible nayo irakuza cyane novuga ko yarankujije mu buryo bw'imwema kabisa Angel
MTC none mwe mwatanga umenga muri bane twatanguye turindwi muri indwi mugaha bagaragara umenga bari bane cyane twabona reka gushika n'ubu gushika n'ubu ariko ngene mu ndirimbo tarimba twese kora nyine indirimbo y'iminota 3 iminota 4 tugiyemwo turi ico gizo ndirimbo nyinshi mutazi wasanga turimba turi set wasanga indirimbo imara iminota 6 n'inusu nibashavura ngo kiwe mwamuhaye igitero barakijijwe izra barakijijwe nta bintu byo birashavura dufise no principe ivuga yuko ibintu bibateranya cyane dufise no principe ivuga yuko iyo jendi mu ndirimbo MTC ni MTC yaririmbye iyo ntarimo ni MTC yaririmbye rero ivyo rebe kurinda kuvuga ati kweri kije ntaririmbye kweki vyagenze gutya tukanakunda umugwi cyane cyane uri kuragira uri kurakora iyi ndirimbo yigisha iki abariko baratwumviriza iyi ndirimbo ibabwire cyane cyane yuko ntibakeneye kwihebura ntibakeneye kwiganyira Imana isho yavuganye nabo numwizigirwa yivuze ikinira gikora nubwo hari ubukene nubwo hari amadeni ivyo nyene ntabwo vyemeza neza yuko ari ivyo kuri vy'Imana tubura amazutu neza cyane Imana numwizigirwa nitwihebure nimwihebure nitwidoga nimwidodombe ahubwo mushima Imana kuko birahari uko bigenda kose byanka canke bikunda cyane gose mwavuze ko mu bikorwa byanyu harimo gufasha muhora mwumviriza hit connection turayumviriza turiko turafasha umwe mu banywanyi b'ikiganiro biradiyo si hit connection gusa n'umunywanyi w'iradiyo asanzwe afise ubumuga bwo kutabona yarahora abona hanyuma birapfa umunsi n'umunsi hanyuma umugore aramuta mutana abana mu nzu ubu bariko baramusohora mu nzu amezi 8 inzu tuko turarondera uburyo nka twebwe rero hit connection nk'isamizi Buja FM na MTC muri gikorwa Imana yabarungitse gukora en fait onye n'inzu yamubwiye ati muri 15 jours ndaguhaye iminsi 15 ati guherana 8 mois c'est trop kandi urumva yari yarihanganye haranye wisambye ni kuvuga ku kwezi ari inzu y'ibumbi jana tubaterereje mwebwe swati gisabisho swati uburyo uko ico gisabisho nico kizana ivyo byose mwebwe nk'umugwi MTC ngo kwemerera iki abakunzi canke abasi ariko aratwumviriza urakoze cyane kuri ico gikorwa cyane cyane muri ko muragira initiative nziza gose nyaza yuko umuntu wese afise umutima ikintu cyo gufasha ni ikintu hamagarirwa gukora kuko ibintu bariko birashikira umuntu niko bishobora gushikira uwundi wari we wese rero twe ivyo tugiye kwemera ntitugiye kubivugira ngaha mugabo natwe Imana idushoboje tuzogira ico dukoze uretse ko tuzomusengera mugabo no guterera kuko numva ko nivyakeneye cyane yego kugira zogiye no wera ameze neza nakabonane atari ko arangara ariko namwe murakenera support abo bafasha nk'umugwi MTC ni support nyabaki support ya mbere nibaza yuko umuntu wese w'umuririmbyi akeneye bwa mbere na mbere muri twe korite ya gospel turakeneye cyane cyane amasengesho kuko twebwe impact yacu hanini hari hano tuyirabira ni mu bantu bariko barafashwa n'ibikorwa dukora bariko barahinduka n'ijambo ry'Imana turirimba mugabo bugira kabire nuko izo ndirimbo turirimba hari uburyo zidusaba kandi butari bukeye rero turakeneye n'amafaranga kugira ngo dushobore kubikora yabifuza kuduterera twe imiryango iruguruye hariyo platform dukoresha yaba Instagram Facebook wandika MTC Modern Conquerors mugabo kandi turafise nimero ya MTC dukoresha ni 72 125 1000 125 000 ni nimero sanzwe dukoresha 72 125 000 uratwandika kuri WhatsApp hama tukakwishura ugashobora gutanga intererano yawe murakoze discipline sabwe wazibagiye muri discipline iyo umwaka uri kurarangira harabaho ibiteramo bitandukanye kandi namwe hari igihe duhora tubabona mu biteramo bitandukanye hari igiteramo twobitegamwe muri iyi minsi canke hari igiteramo muko murategura ego vuba cyane ku kwezi kutarahera 29 turafise igiteramo baduhamagayemo gifise edition yayo igira kane naco ni Kainos event ngira ko ntumira n'abantu baze bahabe bahashike turiteguriye kubakorera mu buryo twahawe kandi ikibanza kiragutse nta uzogira ikibazo c'ikibanza ni kuri Source du Nil nibaza yuko ibijanye n'igikorwa hanini cyane Victoria's team zoza kubivuga ariko natwe nto tuzoba turi officially invited rero
kaze cyane ku badukunda badukurikirana n'abakunda igikorwa c'Imana en general mugame zose ni kaze n'umunezero mwinshi kuzobabona kuri gahunda ya Umurongo wa MTC telefone. nayo gahunda ya MTC za kazoza bimeze gute hari plan mumaze kugira gahunda ya ibiteramo MTC canke apart igica Chakainos yeah. ndumvuga kuri programme ya MTC uyu mwaka hari ibyo twari twarapanze gukora uyu mwaka ariko ndakunda ingene ni ku ijambo ry'Imana ribivuga ubundi abantu barapanga Imana akaba ari dispose c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit ntitwashoboye kubibona bisohoza ariko kandi turashima Imana uko biri kose mu mwaka uza hari ibiko birategurwa iyo umwaka mushasha uje aba ari saison nshasha nibaza ko kuri buri muntu wese mu byo abakora byose hari ibyo tuba dutegekanya gukora kandi binini cyane so mu mwaka uza kumbure tuzogaruka tubabwira aho ibikorwa bigeze n'ibyo dutegekanya gukora uko bipanze ego nta kibera ubusa nta kintu na kimwe kibera ubusa nico gituma rero mutokuya mwaciye mweka musohora indirimbo yo kutiganyira no kutita bitabaye ntaco 2024 igikuru nuko Imana bafitiye imigambi myinshi kandi myiza atari y'ivyago yego 61 ubusa abanywanyi bacu abanywanyi b'umugwi MTC bashobora kwakura bafise ico bayagira umugwi bafise ico babaza canke ico baterera ku gikorwa tuko turakora bose barahawe ikaze 61 10 10 00 Allô? 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 Oui, bite. Allô? Ndagize yabo. Allô? Allô? Turakumva? Ni sawa? Agatelefone kiwe nikamukundiye. Allô, allô? Oui. Allô? Indirimbo feedback imeze gute aho mu bantu iramaze kugeraho abantu bayakiriye gutega Michel yumva yarafise amatsiko yuko ico kibazo ava kibazwa rero byiza no mumengo no kimusete umva gute bon reka nange agatemonyage gato yubatswe cyo tubaciye ambwira ngo nindavyishure la fois face indirimbo isohoka c'était mercredi donc uyu munsi hari 10 semaines indirimbo isohotse iyo wakoze igikorwa ntuzi ngene abantu azaho gucakira ushobora kuba alanterne mu mugwi twebwe twavuga ati ibintu ni neza cyane twe turi excited tw'indirimbo isohoka ishitse mu bantu igerayo ari indirimbo imeze neza ariko inyuma y'iminsi ibiri je sinari bwabone feedback neza nkabaza mwegaho muri mubona ibintu bimeze neza genre indirimbo iri mu bantu bimeze gute et puis canagenda muri ville ndi muri bus Jehova iciravuga ivuze nari nayimenye ikiri muri introduction ndavuga aha niho ngira ndabe rero byakoreye aho indirimbo iri si yashikiriye abantu canke itarabashikira inyuma ya 2 jours naratangaye cyane kumva bisi yose iri kiririmba Jehova guhera ku mushoferi guhera kuri convoyeur abari imbere yanje bariko barayitamba ndavuga ndavuga none mfate video ngirenje ndabandika ndabagira ni guys indirimbo iri mu bantu baca baratwenga ntibuga byakoreje niko ndabibona so novuga yuko Jehova iri mu abantu bayakiriye neza cyane kandi turabashimira twongera dushimira n'Imana yabidushoboje dukomeze kandi tuyirabe iri nk'amajambo ikiganiro uri kuraturega sana hari undi munywanyi tumwakire Israel allo tumujane niwa mutoye allo allo Buja FM oh la la ndabona umwanya uri kuraturega ariko kandi indirimbo ni Jehova turarika abantu mwese muri ko muradukurikirana iyo muva mu Kagera abariko barumviriza Buja FM abariko baradukurikirana live kuri YouTube indirimbo ni Jehova y'umugwi MTC muyishikane kure muyirabe mu ibahezagire
ama namwe muca muhezagira uno mugwi bano bakozi b'Imana MTC kugira ngo bashobore gutera imbere. Urapartage iyo link indirimbo yawe yitwa Jehova iri kuri account yawe ya YouTube MTC. Urasangaho n'ibikorwa byabo bakoze, harimo n'indirimbo bari kumwe na Eden Banga, harimo indirimbo Mpwemu Yera, harimo indirimbo Joy, harimo indirimbo Warancunguye n'izindi nyinshi. Bamaze gukora indirimbo zakunzwe cyane, tubashimire cyane Niki bakoze kwitaba ubutumire. Ariko kandi ntihabuze nk'ikibazo bari bifuza yuko twobabaza twa twibagiye, sinzi ko mucibaza mu mucishura hama imbere yuko turangiza. Aje sinzi ko ari ogifise hafi mugabo jesho nashaka gukora kwa rukubashimira. Murakoze. Igihe cyose tuje ngaha tuba tunezerewe gose kuko turazi ko ni muhira nta n'umuntu wese yisanga, rero turabashimiye gose ko utumire kandi kuri kano karyo mwaduhaye. Imana ibaho umugisha. Ikindi turiko turavuga indirimbo yitwa Jehova iri kuri YouTube, twese tugende tuyirabe tuyipartage ishike kure cyane abantu benshi bakira ubutumwa bwiza. Murakoze. Disciplinaire. Yeah, Maide. Jewe naje ahanini no gushima mugabo nongera mvuga nti hariho gushima muri twebwe kungene bakira indirimbo mugabo kubashaka kuzoyumva ubwa mbere iririmbwe na twebwe atari muziki live, ari live kaze muri Kainos event muzobona n'izindi nyinshi. Merci. Murakoze manager. Murakoze cyane, murakoze kudushigikira nka Hit Connection no gushigikira umuziki w'u Burundi muri rusange. Duhimiriza abantu kuraba Jehova aho bari hose, ariko kandi turabatumiye cyane kuzobana natwe muri Kainos. Ni igiteramo c'umugwi Victoria's Team, turabiteze cyane kandi nabo barabiteze gose. Merci. Nanje ndabashimiye cyane kandi ndabasaba n'imbabazi. Ya ni bon. Déplacement ziragoye twabitahuye no guca mu madisha gusimba. Ego. Musi mwe bizoboneka. Ego ndabashimiye cyane nka Hit Connection. Imana ibahezagire cyane. Nikita twakoranye neza, Imana iguhezagire. Amen amen. Sabukuru ku mugenzi wacu Ami Pro ari hariya mu Rwanda ku munsi w'ejo tuza turi kumwe hano, ariko kandi ndabasizira kano karirimbo Jehova ku mugwi MTC. Mwakoze kudukurikirana, yari DJ Israel ihanga ry'Imana. Bye bye.